bagira umuntu aribohera ko ibintu atabizi techniquement agakurikira gusa nk'intamigiye kuri abatwara ingorane ejo nyuma ugasanga ibintu byakozwe n'akamaramazi ivyo rero aho sindabibwiwe ndabwiye bari ngaha gusa ntavyo gukurikira umuntu wese byahagarariye amenye ko ikizogenda nabi cyose iki gihugu kizokimubaza. Gervais Ndirakobuca mushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari mu nama rero yatunganijwe kumwe n'abashikiranganje batandukanye ba leta hamwe n'abanyamabanga nayegahezwa mu bushikiranganje bumwe eka mbere nabo bita aba coordinateur de projet batandukanye rero akaba ariko agabisha Uwahawe urugomero kwa JIJI Murembwe hari rero bashikirije amakenga bafise mu bikorwa vyabo maze umushikiranganje wa mbere nawe ahavuye abaha inyishu. Jewe ndongoye projet yo kubaka ingomero z'umuyagankuba za JIJI na Murembwe. Bikuru twebwe amasoko twaragiye gatanu uhageze muri execution. Rero muri execution niho hari ikibazo nk'uko mubizi muhagendera kenshi kuko abo turiko turakorana entreprise ifise ikibazo c'abakozi mobilisation abo bakorana kera ntibabaye bakibandanya na mugabo ubuye baragerageza gutora hirya no hino hanyuma tukabandanya dushobora gukora nk'uko byari biteguwe mugari ikibazo kihari nuko hariho ama études supplémentaires ategerezwa kuba rero bigaca bituma kuva ama conception bifata igihe kirekire kuko basaba ama études supplémentaires rero biko hari ibyo babona ubu mu ma études yabaye bwa mbere muri APD bitari birimo kuko ntizari ziri au complet rero l'entreprise kubera igira ama études yandi biradufata umwanya kuko n'ama expertise atari ngaha rero ico rero kiraturotarajya cyane hanyuma ikindi naco muri mu bakozi bategerezwa kuza hariho batabonekanye rero tugasaba nkuko mwabitumenyesheje twebwe turijisho byanyu turabahagarariye hari mugabo turakeneye na appui ivuye iwanyu nkuko mwama mwikora n'ingendo za Monsieur le ministre de l'énergie namwebwe biratuma entreprise yikangura naho ari abantu b'ibigaba bibagira vuba mu majambo make niyo ngorane dufite ya mobilisation sino nkuko bavuze ko izindi batazibonye amadorefari yatanze mbwa nkuko bavuze iyi projet zimwe amapre ntibazigeze bazerekana mugabo amadorefari yatanze ku mwanya turaprozesha ubushikiriza arikije igikomeye amajambo make uratanze biro ukeneye bakufasha amategeko avuye hejuru n'ingorane uko bigenda kose wakivuze neza ngo baguma batoragura hirya no hino ibyo batoragura byose umenye yuko ijya baraje ne yambere tuza turonse mu gihugu kuva igihugu cabaho itegereza gukorwa neza kandi gakorwa twije standard zani mabaraje zakorwa kwisi ivyo rero bakora toragura hirya no hino uvuze ko batoragura hirya no hino ni ngorane batoragura bazana abantu bishoboye uko ndazi ko ari ngorane umushikiranganje ari timu birirwa imisi yose twumva ibivugirwa hirya no hino mugabo ugenda uhagararire leta uhagararira inyungu za bene igihugu ugahagararira igitandukanye n'icyo ikizoshikira rujya rugomero uzoca ukikorera none nturi umuhinga utari umuhinga uvuga uti iyi expertise ntayo nshoboye nimunyongereza abandi ibyo kuba kutabizi infrastructure iri kubushikiranje uri ngaha bashiremo abandi kuko ikibazo twagiye tubagira umuntu aribohera ko ibintu atabizi techniquement agakurikira gusa nk'intamigiye kuri abatwara ingorane
ejo nyuma ugasanga ibintu byakozwe n'akamaramazi. Ivyo rero aho sinabibwiwe ndabwiye bari ngaha gusa, ntavyo gukurikira umuntu wese byahagarariye amenya ko ikizogenda nabi cyose iki gihugu kizokimubaza. Muzowahagarariye resentere z'igihugu, tuzoshaka tuvuga yuko uhagarariye inyungu ziwawe. Ico rero tucumva uko twese tucyumvikane. Kirazira ko numva hari umuntu yatugiriye krendeye ati yamara hari ibintu ariko barakora nabi. Coordinateur di project twarungitseyo akashakira ngo yabiko bigenda neza. Uwo wundi aragwaye mu mutwe bamutware kwa mujana. Canye hari ibyo bantu bayaze barayaga hanyuma bahuye biratungana. Ico nyine bitekanikiye. Uwo afise uwo bayaze ariko coordinateur yakoresha. Ibyo mwayaze mwarahejeje. N'umusi ntumbero yerekana iyihe guhagararira inyungu z'igihugu, inyungu za bene igihugu. Natoza kukubaza ngo twayaziye eka wapi kabisa, mwarahejeje. Uno musi rero hagararira inyungu uvuga ati intumbero yari tumwe guhagararira inyungu. Niyo kubwira ati ibyo twayaze arabona gusinyiye. Wasinye nawe ibyo yasinyizo bazobimubaza ko afite ibyo yasinye. Niba waragize hagite tangaje ma waragikoze, iyo hagite tangaje mari kazi kawe. Mugabiconzi ibiganiro mwe nivyo na magi takunda kujamwo murayaga hanyuma mukavugana hanyuma mugasangira gafana hanyuma nta kundi. Ikiba gikomeye cyane nuko muyaga mugabo intumbero cyashibonetse ukayihagararira. Ari ibintu byagiye biraba ngaha mu gihugu cyacu. Ikintu kikaza kigakorwa ukarindira ico cazanye mu gihugu ukakibura kubera abantu bakuranyemo bagakuranamwe. Kandi uwo muntu ugaca usanga iposte ku iposte ni wakuma avuye hajya uno musi umwe wese ahavuye tumwivariwa yavuye hajya ibyo aramuhaye yabikoze gute. Hari byagenze nabi tumushyire muri dipo tumubikeyo hanyuma turondeza abantu. Uno musi nugutangira kuza turondera expertise zindi abo bigira ko ari bashoboye ibintu byose abahindi bakavyonona ejo bakagaruka mu bindi wapi ibikundi wavyonona wavuze tuzovuga tuti tiwatarahiro peyi genda hajya ku ruhande gendo rindi amabandi nabo bakore berekane ubuhinga bashoboye kuko turafise abantu benshi bashoboye ivyuko harabwi ibicanke biriya kugira umuntu amukere uno musi umwe wese nuwo bazoshira mu kintu akavuga ati je iki kintu naco nshoboye. Nuno musi nuwo bari coordinateur d'un projet akabona yuko muri iyo project aco arakura macu avuga ati navyo numva asabise sage yuko avuga ati nokuri mbere ni murondera notere coordinateur w'ijya project naho ndayimaze mu mwaka canke imyaka 2 naco mbona nokuri mbere nta kuntu mbona ashobora kubitondesha neza bikagenda ku ntumbero ya leta. Iyo solution bari sage no kuri mbere kandi byo bari byiza cyane nkuko nabivuze rero ndabahamagarire mwese mwese ahari uhagararira inyungu z'igihugu n'inyungu za bene igihugu. Nta kindi duhamagarira wowe ofise n'Imana hajya ugira ubaka ikibutso bazovuga ati lo baranje JIJI Murembwe ya mbere mu Burundi warayihagarariye ni kanaka. Izina ryo rivuye muri iki gihugu ushika JIJI Murembwe izoshika zovuga mu bitabo muri histoire y'u Burundi bazovuga bati baranje ifise amamega manini y'u Burundi yubatswe ryari uyu mwaka uyu warayihagarariye ninde bace bashira kwize. C'est bikomeye cyane mugabe ejo bagaheza gushiramo amazi igaca itwara igahitana n'imiryango y'epfo yose bajavuga ati bo warayihagarariye ninde bigorana bica bigorana n'uruvyaro bavuga bati ujya mwana n'uwandi ati nimwe yarahagarariye ya baraje imwe yatembagarana n'abantu ati ujya ni wese wabajya ingorane uruvyaro rwawe uhejeje kurushira ikashe bicana
tugerageze rero aho turi rero tuhasige twandikisha amazina meza azotuma n'umwana wacu arenganye bavuga tujya mwana n'uwa kanaka kandi umuvyeyi wari ibintu yakoze muri iki gihugu hari icyo byafashije muri iki gihugu